kandi kumuca muvuga ngo bantu barakenye kandi baraca bavuga gutya na gutya ngo ubutunzi ntibwifashe neza. Mbega ubutunzi bwifata neza ryari? Mbega ubutunzi bwifata neza ryari? Nicyo umuntu abanza guhera akabanza kubona. Mvuze ntibwifashe neza kuko tugereranije n'ibibazo isi yahuye nabyo muri uyu mwaka uheze, murazi ikiza cya kovide, hari ibihugu byinshi ubutunzi bwabo butiyongereye ahubwo bwateye busubira inyuma. Hari ibihugu byari mu gifaransa muvuga nti ubutunzi bwabo bwiyongereye ubusa ku ijana kirundi, hari aho bwiyongereye munsi y'ijana munsi y'ubusa, ariko ngaha mu Burundi ubutunzi bw'iwacu buri hejuru ya 3 ku ijana. Ibi niko ndavuga si iby'ubushikiranganji bw'ikigega cya leta gusa buvuga, bashobora no gusoma mu itangazo ryashyikirijwe na FMI muri iyi minsi iheze bivuga ingene ubutunzi bw'Uburundi bwifashe. Rero dutandukanye kumbure ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe n'ingene ubutunzi bw'igihugu buba bwifashe biratandukanye. Rero novuga nti ntawuta icyizere kuko n'uyu mwaka naho turiko turahura n'ibindi bibazo turabona neza yuko ubutunzi buzobandanya bwiyongera.